icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Sirake Nshimirimana yarifatikanije n'abakristu bo muri paruwase gatolika ya Kigarama muri komine Butaganzwa yo mu ntara ya Ruyigi mu misa yo kuw'Imana igenekerezo rya 3 ndamukiza uno mwaka. Mw'ijambo yashikirije nyakubahwa Nshimirimana yasavye abarundi gusabana imbabazi no guhariranira, kuganira n'abana, kwijukira ibikorwa vy'iterambere n'ibindi. Mu kurangiza ijambo ryiwe yaremereye iyo paruwasi ingabire y'imifuko 200 y'isima mu ntumbero yo kubashigikira mu bikorwa barimwo byo kubaka amashuri. Ko tukiri ku isi biratugora. Igihambaye nuko ama twisuzuma umwe wese akiga yaho byamugoye, ntiwigayire ku mutima gusa, ukigaya usaba imbabazi uwo watirimutseko. Turatirimuka twese. Aha nagomba ngaruke cyane mu ngo. Mbega bibondo iyo mukosheje murasaba imbabazi abavyeyi. Mbega mwa abavyeyi mwe murafata kanya kugira ngo muhanure ibibondo byanyu kudukoso tutari turiya bigwamwo, kugira ngo bategure neza, bategure kazoza keza, bakurane ubuntu n'ubwitonzi. Ico ni igikorwa c'umuvyeyi. Kuba umuvyeyi si ukugaburira umwana gusa. Umwana yafunguye arahaze ngo birakwiye. Ikiganiro hagati y'umuvyeyi n'umwana kirahambaye cyane, kuko nico gikuza umwana mu mutima no mu nyifato yiwe yakazoze, nico kimutegura kugira ngo ejo azobe umuntu w'intungane afitiye akamaro ikibano nayo nakigira akamaro. Tanurire mwe abavyeyi mwe, twegere ibibondo byacu tubikuze mu buntu no mu bwitonzi no mu bwenge. Mbega twebwe twoho hagati yacu abavyeyi hariho niho bikunda kugoranira. Mbega twoho mu ngo iwacu ko tuzi baca umugani mu kirundi ngo ziraka ngo mu gatondo zikazima, ngo mu gatondo nizizima kugira ngo duhuma amaso amakungu. Ubwo hagati y'abubakanye iyo hagize ubutirimuka ku wundi turasabana imbabazi.